avyanse burya Bournemouth hari ibyo izi idashoboye irazi ko hariho ibintu bidashoboka irazi ko kuza muri Big Four bidashoboka kiki ntibikunda rero iyi migwi kuri zino journée nkubu hasigaye journée 8 hasigaye journée 8 iyi migwi Bournemouth ni ya 10 iyi migwi yo guhera nko kuri 8 gushika mu kibanza nk'ica 15 akadufate ndwi bivanye naho nibishoboka nuko mbona hano ndwi ntayirimo iyi ya ndwi bivanye nibishoboka reka turabe kuri ndwi urabona nk'ubu yindwi ni Aston Villa ifise amanota 48 City ifise amanota 51 aha Aston Villa toyikuremwo birashoboka birashoboka ariko guhera kuri 8 Brighton aha wotangura ukavuga yuko ari mukabo wibuke Brighton ifise amanota 47 birakunda muri Premier League nuko bikaze nyene kuko ikintu kimwe kiki umenya ko hazogenda zitanu muri Premier sinzi ko iyo nkuru ko warugize muri Champions League ubu hazogenda zitanu no kuvuga byavuye muri Big 4 hazogenda Big 5 bon guhera rero kuri iyi migwi ya 8 9 10 bivanye nuko classement izogenda nuko kuntu bizogenda bidadanuka gushika hano nko kuri 10 na kanga na 5 ejo bundi wavuze Wolverhampton uburyo irusha menshi iyi migwi reka dufate nka kuri 16 West Ham ifise amanota 38 gukoroka biragoye gose biragoye kuko irusha 18 Ipswich Town ya 18 itangure ya karongo gatukura iyi migwi iri muri tableau yico ataco bagiharanira nukuvuga ni migwi idashobora gukoroka ni migwi idashobora no kugenda ngo igwanire Big 4 canke ngo itware igikombe rero muri zino journée zisigaye izi equipe hari ukuntu zitaba ziri concentré cyane benshi batangajwe no kubona Ipswich itsinda Bournemouth ni ya 10 iyi equipe ntiri buje imbere ntiri bunakoroke iki cyonyene kice kikwereka uburyo equipe ya Ipswich yatangaje Bournemouth mu kuyitsinda nukuvuga iyi Bournemouth igombe itsindwe igombe ireke ntiri buje muri Big 4 ntiri bukoroke ariko irarondera competition imwe yo ku mugabane wa Buraya aha rero cugendo birabe imbere yabo hariho bangaye imbere yabo hariyo umugwi wa Fulham inota rimwe umugwi wa Brighton amanota 3 urumva na Aston Villa amanota 4 uravyumva na 5 kuri Chelsea urumva yuko haracazga inkino 8 aha mu bisanzwe nkuko bavuze ati kuko yama koefficient baraba ibiharuro Premier League iri imbere irafite uburenganzira ubu barikora kuco kugira 5 rero ngaha iyi Europa League Bournemouth itarakina ni Europa Conference League ivuga ati cibure basi turabe ko twokina competition européenne nimwe ariko Ipswich ko ibasubije inyuma bon rero kiki iki giharuro iki wewe uri kuravuga ntabwo kiba kiremereye nk'ica Ipswich gukoroka no gukora ariko kandi na Bournemouth irashobora kuba ifise ico giharuro wewe ufise uri kuravuga muga yaraba abandi bagikeneye imbere yabo ikabona ko atamahirwe wibuke ko yigeze no kuba ari ya kane no gucika intege birabaho yagira amanuka iyi equipe yahora ikurikirana Nottingham ariko birazi yuko mu biharanirwa hari imbere gushika ubu inyuma ya Liverpool na Arsenal Nottingham City na Newcastle inyuma Chelsea na Aston Villa zirafise amahirwe menshi cyane yukuziza imbere yukuyiza imbere Brighton gutyo nyene harabamwe nakantu kiki akajewe mbambona karafise inguvu nyinshi kurusha inguvu Bournemouth yokoresha kandi kiki izi equipe za Bournemouth saison nkiyi ziba zashize imbere cyane umva ibiharuro byabo
ni sezo bibaye exceptionnel nyene mugabo wabashize imbere kutazokoroka noneho baje no muri 10 za mbere iyo ni satisfaction idasanzwe yego kuri bo kuko n'amafaranga yinjira bivana na classement gushika kuwanyo rero babo barashobora kuvuga bati dushimishijwe no kuza muri 10 za mbere kurusha no kugirane no kugenda iburaya haba muri conference haba muri Europa anagomye kugusigurira impamvu gusa Ipswich iza ikagirane igatsinda iyi Bournemouth ikindi kigira gatatu uru rukino Bournemouth urumva kiki Bournemouth irashobora kuba ivuga iti niburaya biracashoboka reka ngwane ndabe yuko nogenda mugo gasanga imatch nkiyi niyo yibutse kubakangura kuri ico ariko Ipswich yo yakangutse kera kuko iziri mu murongo rero iyo bakinye kuri no journée ya 30 iheze usanga equipe ya Ipswich ari yari ije iri concentré cyane kurusha nde ati tugabanye ya manota ni menshi kuri Wolves wewe ndiko nakubwira kiki iyo umuntu agwanira gukoroka n'utangwe kugwanira ivyo byuvuga ngo ati ndabironsta bironka abo bantu niba bafise ntibafise objectif imwe na concentration si imwe no kuza bitegoye si kumwe abantu benshi batangajwe ni resultat mugabo ndababwije ukuri nkiyi Ipswich ahizohurira hose nizi zindi zose ataco ziharanizi za Brentford za Crystal Palace Crystal yenye ntiyakubiswe yanganije nande ni yanyuma Southampton nivyo ndiko ndakubwira birabe noze Crystal ya 12 ntacikicera yakahurira hose nizi na Southampton cumva bimwe nariko ndakubwira ibi ni ibintu tuzobandanya tukabona kubera ko niko classement imeze mu mpera za championnat haba hari byo kugwanira bitatu muri zijune nka 8 urugamba rwa Liverpool na Arsenal urabona ruwacari mwe nguvu nyinshi cyane kuko ku mugoroba wejo Liverpool yanse ko hasigaramwe amanota 9 umva lolote linaweza likatokea ni Premier League mu kwisekiriza bakora ibyo bashobora byose kugira ngo batsinde nde Everton kuitsinda Everton no kwishira ku mwanya waho usubiye kugabanya difference yamwe na Arsenal gusubira kuyishumbya 12 hasigaye inkino 8 uno musi biharo bya Liverpool no gutsinda match zine bazaba batwaye igikombe aho rero ni nka kwa kundi uvuga uti bariko barahohosha ni gikombe bakeneye bien sûr ni gikombe bakeneye kandi binakunze bo gikonfirma kirikari nukuvuga iyo course nayo irahari Arsenal nayo iravuga iti nubwo mu biharuro bigaragara ko Liverpool isa ni yamaze gutwara igikombe kuko izo zine ntishobora kuzitsindwa zose kuko ntiratsindwa na zitatu kuva champion itanguye nyimbi itatsinzwe zitatu muri 30 journées ziheze twakwiza kuzatsindwa zine muri 8 zisigaye ivyo urumva muga mathematiquement biracashoboka kuko birashoboka ko batsindwa zine nubwo bigoye eka dukoreshe ko bigoye ikintu kitaraba ntushobora kugira mathematiquement biracashoboka Arsenal naco ico bakora birinda ko basubira gukora irindi kosa ribakuramo complètement kuko nabonye nsiteka kuri bo nk'ubu basuye kunyerera bigaca bigabanya yindi match kuko basuye gukubitwa nk'ubu muri weekend batsinzwe nawe Everton Liverpool gatsinda match yabo hazoba hatangwa ibiharo ngo mu nkino ndugwi Liverpool kene gutsinda zinga zitatu kuza rero kuba ngo Liverpool baye champione hasigaye journée nka zitandatu cye zitanu ahubwo zizoba zisigaye zitanu muri ndugwi hazoba hasigaye zine nyene zine urumva kuza rero kuvuga ngo oya hazoba hagiyemwe difference ya 15 points 15 points muri ni match zitanu urumva hazoba hasigaye match zibaye zibiri izo bisabwa gutsinda zibiri muri ndugwi izo bisabwa gutsinda zibiri muri ndugwi sasa ico rero Arsenal baracirinda kuko baza bavuga ati yamara twe naho twabaye aba kabiri
nta competition twagiriye Liverpool Yego kuko biba vyiza uyiherekeje gushika ku mwisho icanyuma rero hagati ya Liverpool na Arsenal match bahuza ya retour izoba kuri 36e journée hasigaje journée zibiri kuze rero kwemera yuko muzoza guhura mubakomera amashi apananje mubakomera amashi ko baza baratwaye igikombe ico si kintu ciza ico rero ni kintu Arsenal babandanya gukinira hagaca haza rero icitwa le Big Four aho twabahejeje race iyo ku gikombe Big Four iriko igwanigwa n'imigwi hagati duhere kuri na Nottingham reka tuyishiremo iracayigwana Nottingham yovamwo oya simbona Nottingham ivamwo petetre yoba nk'iya kane iya gatanu mugaze ntishobora kuvamwo reka dufate Manchester City Newcastle Chelsea na Aston Villa kuko hano Manchester City ifise amanota 50 na rimwe Newcastle ifise 50 Chelsea ifise 49 aho nyane City itsinzwe rimwe Chelsea gatsinda ikiza mu mwanya wa City wa kane City kaza mu mwanya wa kanga wa gatandatu wa Chelsea City uno munsi ishobora kuva muri Big Four cyeka gumaye nivyo ndiko ndakubwira none araba na Aston Villa ifise amanota 40 n'umunani itsinze ikikwiza 51 ya City hano Manchester City na Aston Villa turavye muri difference y'ibitsindo Aston Villa 47 Aston Villa ifise 45 Newcastle ifise nga Newcastle ifise 50 wovuga amanota oya ndiko mvuga amagori amagori mbona yuko umuntu afite amagori menshi muraba ni Man City oya ni Liverpool oya mvuga izi zatwo turavuga iziko turavuga ngaha kuva kuri kuya kane ifise menshi sawa ni Manchester City 50 n'indwi Newcastle ifise okay Man City yobagoma imbere muka urumva Aston Villa yoba yabahambije mu manota yoba yabahambije mu manota City yociza mu mwanya wa kangahe wa gatandatu ari hamwe ya Aston Villa yatsinze City ntitsinde igakubitwa no kuvuga aha hariho byinshi by'ukugwanirwa no kuvuga Big Four irashobora kuzorangira ari hagati ya Arsenal Liverpool Nottingham City na Newcastle birashoboka ko City na Newcastle ziba zavuyemo Chelsea na Aston Villa zikahaza birashoboka ko Chelsea na City ziguma muri iyo myanya Newcastle na Aston Villa hariho byinshi cyane by'ukugwanirwa kandi urunigo rugamba mbona ruzogenda gushika ku mpera urunigo ruzoba rukomeye cyane gushika ku mpera aha rero hakaba hariho equipe yitwa Chelsea idaherutse muri Big Four urazi yuko Newcastle nubwo yakifise kirara irafise kirarane iyo imaze gukina na Chelsea irafise ahubwo ngira ngo boba Chelsea no musi niza gukina na ntuze na Newcastle Newcastle nayo ifise cha kirarane ciki ifise kirarane cha wa musi ya finale ya ya finale kuna Liverpool yaki niyo nico kirarane bafise erega Liverpool yo yabikwije kuko yarayikinye na chaki yakina aha biboneka yuko Liverpool yakwije 30e journée kubera ko yarayikinye umva Newcastle na ntirakina Newcastle afite amahigwe rero ivu bibona Newcastle irafise amahigwe ya Big Four kabisa irafise amahigwe cyo kirarane yo gitsinda kuzirusha hakaba rero Newcastle na Aston Villa mu myaka ibiri iheze zari muri Big Four Newcastle yari yavala ne passe ntuzenya Aston Villa mu mwaka weze koko n'ubu iracari muri Champions League aha rero ibyo kugwanira kiki biracari byinshi cyane kuri no mwanya wande wa Big Four rero ahazoba hari urukino ruhuza ino migwi igwanira Big Four n'iyindi migwi zimatch zizoba zikomeye aba bazoba bari favori mugabo ahazoba uzoba ariko agwa kuri Leicester City na Ipswich Town uyo muntu azogira match zigoye wa muntu ku mugoroba wejo City yabahonze kubera nayo nyenge ifise ice iharanira mugabo ngo Leicester ngo rikikina nizi za Man United izi za Crystal Palace za Brentford aha hazoba hari urugamba rudasanzwe kiki hazoba hari urugamba rudasanzwe rero niyo mpamvu resultat rezo kubona ngo Ipswich yakubise Bournemouth ni ibintu biba byumvikana cyane Aston Villa yakubise Brighton raba nk'ijya classement bimeze gute Aston Villa yatsinze Brighton ni yakanga Brighton ni ya munani Aston Villa ni ya ndwi
igomba kubagumiza inyuma yabo vyanga vyakunda kandi bakinye bameze bakinye Brighton iri hejuru ya Aston Villa ego nivyo kuko baca baba depase nota rimwe urumva bagomba kubatwara umwanya vyanga vyakunda hariya kuri Fulham ni bimwe byaba hirya ejo Fulham nayo imaze kuba muri ya migwi nakubwira atacigiharanira itaharanira vya Big Four idaharanira vyiburaya cyane ariko itari no muri daje y'ugukora ariko Arsenal yoyo iracafise inyungu mu kugenda kugwanira classement nziza za Tottenham izikiki zinugutegura sezo iza yego urumva nugutegura sezo iza uko yamye kubitwa mu minsi zizobandanye kubitwa ihuye nimwe mu migwi igifise byinshi iharanira kiretse kakandi nyako kuvuga ngo twe turakeneye iteka ryacu nka Tottenham iyi Premier League y'uno mwaka nabonye iyi migwi itatu ya nyuma iyo yasamaye cyane gose kuko iki gihengeri yashizemwo muri ziri hejuru yacu ntitware bwabibone muri Premier League izi zitatu za nyuma zifise difference yo munsi igera ku manota nk'ubu yayagabanije Ipswich amanota 9 twara tubona ari amanota 3-2 ubona yuko bakigwanira umwe akashobora guterera y'undi undi akavayo ariko biragoye cyane gose ubona yuko nabandi aha mu bisanzwe les anges zihari no kuva kuri egana Manchester United ikoze affaire igatsinda match nka zitatu zikurikirana yoja mu bibanza vyiza itsinze ivyiza uri kuravuga ni ivya hekiki match zitatu zikurikirana ni amanota 9 amanota 9 yobafashe iki barashobora kuca baja bivaye n'abandi bigenje nawe none bokugira ngo bazotsindwa zose kandi bose kuraraba bari imbere yabo uromba nk'ubu ni Crystal Palace Brentford Bournemouth na ntuzenye Manchester uko biri kose ntishobora kurangiza mu mwanya w'umunani ntibishoboka ntibishoboka none umva bishoboka gute umwanya w'umunani ntibishoboka 10 points urumva mu mwanya w'umunani harimo 10 points kandi imbere yabo hari bangahe kuko itariki 6 zokina na Man City batanu aba nibogira esheke zose muri june 8 banafite mu match agoye kandi Manchester yotsinda match zose ifise City ifise Newcastle izobakira ifise Wolves bazokina itoroshe Manchester ikoze igikogwa kimwe cakataraboneka igitangaza kuri jewe naho nyenda biyanga 5% yobi yicumi Manchester biragoye gose nk'iyo yoyo ntunayite ku mwanya ico no kugira cyo ni match iyoroshe bafise ni imwe no ko ya Wolves gusa kuzisigaye voilà byari ivyo rero nuko twagomba dutanga ishusho tu ya Premier League irafasha n'abantu mu guparia uzogende wisunga ivyo bariko barakinira muri no misi Ive naraye mbonye umugwi wa Aston Villa umugwi uguruka kabisa navuze nti umugabo yitwa Emery Unai uyu mugabo afite ijisho ryiza bamwe mu bakinyi yazanye niyo bakinyi bari kubaramufasha muri kino gihe ndavuga Marcus Rashford Donny Malen Hamenande na Marco Asensio abakiyi batatu niyo batsinze ivyo bitsinda uno munsi Aston Villa guri itsinde bigoye unarabe Ive muri kino gihe Aston Villa ibihe irimo ndavuga muri ukwezi kwa kangahe kwa gatatu ingere bameze ukwezi kwa gatatu kuva kugitangura Aston Villa nta match ni miratsinda ukwezi kwa gatatu kose haba kuva muri Champions League haba kuva muri FA Cup gushika n'ubu muri Premier League nta match ni bari motive cyane bari motive kiki reka ndabikwereka ukuntu bari motive buriya equipe nka Aston Villa imaze imyaka 30 itaza muri Champions League ikaza muri Champions League ikitwara neza muri forma nkiri ya nshasha none iri ya forma nshasha uno munsi muri quart finale yacu kandi bari na bazokina nande na Paris Saint-Germain sawa bari muri quart finale aho imigwi y'ibihangange myinshi za yaravuye guhera muri champion wabo kuko Aston Villa iriko ihagarara mu mwanya batigeze bibaza ko bohagararamwo City yaravuyemwo Liverpool yaravuyemwo urumva ico kintu kirabaduza kirabaha motivation idasanzwe iyindi motivation bibaha aho ni muri Champions League bibaha inguvu zo kuvuga ngo yamara ko hano haryoshe urumva bwa mbere bwobwo ni mu cicaro c'abagabo ni mu bandi bagabo biburaya
noneho uje mu bagabo utaheruka kuja mwaheze imyaka 30 utari witeze no kuzamo Aston Villa kuza no muri Big 4 n'igiyamana ibaze kuza muri Big 4 itajemwo Chelsea itajemwo nande na Manchester United aho re abona abantu babaraba bakavuga bati yamaraba twe twababonye batwa Champions League mugiye twebwe Champions League tuyiherukamwe bose badukinira bataranavuka sasa ico gihe rero motivation muri Premier League ivuga ngo reka naryohewe hari yani buraya hararyoshe hararyoshe kukina na za Mirase none ukazihwata ukazikuramwo Aston Villa yakuyemwe ejo bundi yakuyemwo nde yakuyemwo yari Club Bridge urumva izo za Maria bama bazirorera urumva ariko bakinye n'ama equipe menshi gutsinda ibaze gutsinda Bayern Dominique biraryoshe ariko biryoshe kuza muri classement yaho usigaye muri 16 beza urumva ni 15 ni 8 ahubwo Cardo finale 8 dusigaye muri 8 biburaya kiki ubuvuga uti jewe ari muri Champions League hanyoye kandi hanyuma nshobora gushika peut-être naje ngataha umutima umeze neza ni nyene Cardo finale ariko ndasigaranye igiko gwacu kugirane cyo kugenda kurondera itike kuzohagaruka haryoshe naharungurutse mbura haryoshe kandi nasisekure ntari niteze haryoshe nivyo ndiko ndakubwiye rero igihe isigaye niki nuko ntazosubira kuhagaruka nuko nzogenda muri championnat y'Ubwongereza nkamara izindi 30 ntahagarutse ahubwo reka ngende nkora ibishoboka byose bisigaye yari muri championnat na kare nabonye ko ndabasumba kuko mpagazaho City itakiri aho Chelsea itakiri Chelsea yo ntigeze nahonyora duhere kuzagiza aho Liverpool Liverpool tuyoboye muri championnat sihiri mugagenda hari ariko kandi naranahaje Manchester itahaje kandi ari ya mbere ku bikombe na Chelsea igiheruke ejo bundi 2021 cha Champions League nye ntiyari yaje bivuze ngo bwa bundi birashoboka kuri twebwe buriya rero mu buzima kiki ikintu cica abantu canke ibintu byinshi aho biza gupfira nukutabona ibimenyetso yuko ico kintu gishoboka kwihebura kare ukavuga ati kutabona ibimenyetso yuko ikintu kana ko shobora kugishikako biragoye kumva ko uzoba mu miliyardere iwanya ata mu miliyardere yigeze haba uzoga umuvyizeye kwa kundi ngo Imana ikora byose niyitanga petetre nanje nzomuba mugabo biragoye kuzomenya inzira ubicishamo wo gusoma umutima wobona bati uyu muntu nta cizera afise ariko iyo famille ifise aba millionnaire aba milliardaire batatu iyo famille hari ukuntu ako kantu kagonga mu mutima wa buri muntu kumva yuko nawe nyene azomuba mugaba pana kumuba gusa mu kwizera ko bishoboka ko azomuba nk'uko abandi babibaye ubona no mu buryo akora akarorero nukuvuga nawe nyene urabona icari karakora kugira ngo azomuba kuko ako karorero abakabona ngaho rero kuri Aston Villa kuba nabo bari motive kuba babonye ko ijya Champions League bishoboka ko bonaye umva bakigenda hariya yari Arsenal, Aston Villa, City na Liverpool bavuga bati ico umuntu wese muri zi equipe iyishobora kugira higeze ni City ni Liverpool na Arsenal Aston Villa yo iraherekeje muga muri izo zose za Arsenal gusa imuzo yaherekeje muri izo zose zibiri zazavuyemo kandi zatanga amahirwe kurusha yani muga Aston Villa iracahari none waraba nuwo basigaranye Arsenal amahirwe yukuba bo bandanya canke bo viramwo rimwe arangana bivanye n'umu adversaire bafise kuko amahirwe woha Aston Villa imbere ya Paris Saint-Germain ni nayo woha Arsenal imbere ya Real Madrid kuko Real Madrid irasumba Arsenal ishobora kuyikuramwo nkuko Aston Villa isumbwa na Paris Saint-Germain ishobora kuyikura ni nako ndahemutse none oya ndadohotse kuri ariko naco turiko twasesangura iyo usesangura wevitanye nako kantu ka gifana muga karaza kugaruka hano nikabura nigashobora kubura urumva rero nukuvuga wewe nk'Aston Villa iramutse iviramwo na Arsenal nukuvuga ivuyemwe ari yanyuma nukuvuga ivyashobora gukogwa vyose n'uwavuye mu Bwongereza nivyo nibo babikoze ubwanyu
rero iyo uje muri championa kiki uri Aston Villa kirazira gutakaza amanota kuri izi za Brighton kuko wamaze niyo nzira yo kugaruka iburaya kandi haryoshe mu buryo bwo gutsindana mugana gafaranga wa mugabo hanyuma rero bagaca batombora bakagira umumenyereza nawe uyu Unai Emery aho yaciye hose numumenyereza akshoborana na ya migwi ikurikirana ni ya mbere arazi kubaka arazi kuraba arazi byinshi kabisa oya banza utahura akakantu kwanza numumenyereza ashobora ya migwi itabarizwa muri classe ya mbere muri championa kanaka sumumenyereza ari bube mwiza akocha Real Madrid Barcelona muga numwiza ashobora kuba mwiza adashikirwa ari kumwe nande na Villarreal ari kumwe na FC Sevilla ntiyazihaye za ntuze za Europa zingaye ashobora kutaba mwiza aje gusubira Arsene Wenger muri Arsenal muga yashira muri Arsenal yayitoye nta qualification ntuze yayihaye ya Champions League urumva vyaranze ivyerekeye ama equipe ari hejuru middle ariyo abamenyereza baba beza ku gwego bingana nago aba nabamenyereza afashe equipe ya Aston Villa izi za Newcastle aziha ibitangaza zizigeze zishikako mugabe shobora kugenda muri zimwe za Arsenal City bikamunanira kuko yaramaze kutwereka ko ariyo limite yiwe uyu n'umuntu yaciye muri inde muri Paris Saint-Germain vyaranse mugiyaza gutora nka Marseille za Lyon yari kutwara nk'ibikombe urwego rwabo wiwe ruramworohera aho mubonera rero ubona rero uko afashe iyo Aston Villa yayifashe kiki iri mu myanya ya 17 18 yayikuye gure gose kandi yayifatiye muri saison hagati hanyuma rero uyu mugabo aje umubonera no muri recrutement magira nabitso yagize afata abo ba Malene bavuye muri equipe nayo ni isa no kumengo ni second class iburaya iyo Dortmund Malene yavuyemo ariko mu bu second class yabo ishobora gukora saison iri exceptionnel ikagukinira finale ya Champions League mwene waba Bayern atakinye City takinye wa Liverpool takinye naba bande na ba Barcelona batashoye gukina kubera iki ni equipe ishobora kuba nziza mu buryo bwayo iyo Dortmund none yo Bayern yashikanywe yo nabande nabo ba Malene umumenyereza nk'uyu rero amenya abakinyi bajanye na equipe afise babakinyi bavuye muri second class nka Dortmund kubakura muri Dortmund kubazana muri equipe ibarizwa muri second class mu Bwongereza bica bihura kikibiranywana kabisa uri kurara nka saison ya Bayern ya Dortmund y'umwaka uheze yari yabone nabo ba Malene yari nka second class buraya muga ishobora gukora saison iri exceptionnel ikazica mu zahumye ikikina final rero uyu mukinyi uyu kumukura nko muri inde muri Dortmund ugaca umutwara ngo kwatakira nkande nka Barcelona bishobora kwanga si classe yiwe ariko kumuhuza n'ijya classe yiwe ukamuzana mu Bwongereza nk'uyu muzanye kwatakira City Liverpool Arsenal Chelsea byo mugora umuzanye muri Aston bica bihura biranywana aje muri equipe ni second class kuko no mukinye nawe mubataka ni second class ariko ahuye nawe amumenyereza nawe buriya Unai Emery mubwiza ni second class mu bamenyereza behetse ibyo bintu rero bica bihura rero niyo mpamvu bubona Unai Emery afise série de victoire nk'izo wowe ariko ravuga ni ibintu bihuye cyane nejo bundi akaza muri Big 4 azoba yabikoreye kuko ari muri saison iri kirabikora ariko arabikora neza na Aston Villa iburaya gushika he aho yari yacerewe mu Bwongereza buriya mu Bwongereza ntugiye ngo afaze yari yabaye nziza cyane kuko jewe ndababona nk'abantu bakanguwe niki n'ubushobozi berekanye mu Champions League ati nyimba turiko dukora ibi muri Champions League twonanirwa gute kubikora muri championa kandi championa ari izo tugarukana nga ariko Yves turavye nivyo ntiyaragira ariko dushore kuraba ingene uyu Emery Unai we ashobora kwigenza hirya yejo ku munsi wa gatandatu afise urukino na Nottingham Forest ni azokwakira Nottingham Forest ariko ku munsi wa kabiri wa gatatu bakinira Paris Saint-Germain ni match goye aho rero favori ncandayigira Nottingham ku mpamvu zibiri Nottingham ifise saison nziza kubarusha na classement ifise nziza kubarusha ariko Aston Villa ni equipe izo bitangwe kugwana n'ivyo biharuro bibi yoshira inguvuhe
oya ntibazoshinga inguvu bazoshira inguvu hose ariko match mu kibanza cyayo iryo jambo we narari kubujije oya kuko na flick yajyanse mu kumugoroba bamubajije bati mugiye guhura na Real Madrid muri finale ati nijyahe jambo uvuga ati ivyo bintu je nibiri mu mutwe wanje sindi noba nkozi koza gutangura kuyimvira ibintu byo mu kwezi kuza bifise ukwezi imbere yanje ikintu ca mbere kiri mu mutwe wanje ni Betis tuzokina muri weekend no ejo ni bwaca nzoba niyumvira Betis kuwa gatanu nzoba niyumvira Betis no kuwa gatandatu niyumviye Betis nivyo biri mu mutwe no mu ndwi kurikira nzokuyumvira uwo tuzokina ari wende ari Dortmund niwe nzokuyumvira Madrid nzoyiyumvira hageze ni nayo iki kintu kuri zi equipe zo ngaha maze imisi ndabibona muri basket birakubita abantu cyane kugenda kujabuka kuyumvira umu adversaire w'imbere kandi utaheza nibi hagutinga uvu kuwa mbere football irategekanya umwanya w'akaruhuko nibiki bijya byose byarapa biprofite uwo mwanya fata Nottingham banzu yiyumvira ariko Aston Villa ngomba ndagusubira inyuma urabe ikindi kintu yakoze Aston Villa ku gwego rwayo yari izi ko ibi bintu izobihura navyo burya mu 12 Aston Villa yaraguye squad aba ba Malene nabanuzi bari binjiye ba Marco Asensio ba Rashford urakoze cyane raba nkizo ramforo zitatu zikomeye cyane izi zaraje hajya ntuge ngo zinjiye kugira kubera ikindi bari bazi ko competition zigiye kugwira kuko bari babona yuko mu Champions League gishoboka rero Aston Villa ubu irafise abasatirizi yokoresha contre Nottingham ariko bakanagira na changement zitatu contre Paris Saint-Germain kandi ikaba equipe iri meilleure nico bakoze donc hari ubwaguke si equipe yukuririra mu buryo bwande bwa effectif rero jewe Nottingham yoyo kubera itekanye nyene ndayi amahigwe contre Aston Villa kuko naye nyene ako kantu kikini ubwo nakakubujije ntikabura ntikabura kugutangura kuvuga ngo Champions League muka Aston Villa je ndayihanura nobona ifise inyungu mukuzokwita kuri ifise inyungu nyinshi mu gutsinda Nottingham gusubira gutsinda Paris Saint-Germain cyane kuko objectif yabo so kuja muri demi finale ibaze nugusubira muri Champions ibaze nk'iyi match ibaye decisive ya Nottingham bakavuga ati batayikubiswa barasezeye Champions League mu mwaka uza nukuvuga ngo badatsinze Paris Saint-Germain basezeye Champions League wibaze inyungu nini ya niyo kuzogaruka muri Champions League kuko hanyuma hashoboka muri Champions League ibi bamaze gukora ntawo bibagayira ego ntawo bagaya nabo nyene barazi ko batigeze banavyiyumvira ariko nka Nottingham ibaye impamvu yuko udasubira muri Champions League bo vyicuza igihe kinini kabisa bo vyicuza igihe kinini yuko Yves afite abakinyi beza ubona yuko ku busatirizi uno munsi ashobora gutanguza Rashford niwe gitanguza ubu Oli Watkins ubona munsi aricara agasubirirwa nande na Rashford sawa cyayumvira nka sipozo rero yuko uyo yakubereye mwiza ari nka Rashford uramubikiye Paris Oli Watkins nawe yabaye mwiza igihe cyose akina umva hatarimo ekiri harimo balance ya hatari iyi ni equipe yamaze kwaguka ivyo bibazo bya squad ni equipe nziza cyane gose nuko rero umugwi wa Aston Villa uri kubikora neza cyane gose ku munsi wejo watangaje umugwi wa Brighton uri muhira utsira ibitsindo bitatu kubusa igisino ca Marcus Rashford ku munota wa 51 bamuha umupira w'imbere aduga umupira atsinda neza Marco Asensio nawe arashika aravuga ati sinaje no hahera ashama igitsindo ku munota wa 28 Donny Malen agicinjira mwabantu mwe Donny Malen ashiramwo igitsindo ko yinjiye ku munota wa kangahe ku munota wa 8 wa kangahe yinjiye mu munota wa 88 umenga niho yinjira agomboye umukinyi Morgan Rogers yaragize imvune ariko ku munota wa 90 hashize ko iyindi minota ashiramo igitsindo Donny Malen umukinyi w'umunya Holland yavuye mu gwi wa Dortmund arabatsinda ibitsindo bitatu kubusa Aston Villa iguma ibikora neza urundi rukino rero gwari ko rurabana ukino gwahuza umugwi wa Newcastle n'umugwi wa Brentford Newcastle ubona yuko yari iri muhira St James Park
baraza ku munota wa 47 Isaac ashami gitsindo uyu yamare ko atsinda igihe cyose hama Brian Bemo umunyakamerun baronka penalty kuri pass nyene wonyene yaratanze ayiha mugenzi we umunyafrika w'umukongomani Yohan Wissa. Biboneka yuko Yohan Wissa yatanze umupira n'ubwenge atanga umupira umunyegori Nick Pop rero hagukufata umupira asanga yakubise ikirenge cha Yohan Wissa iba penalty barayitera. Brian Bemo ayishirayo ku munota wa 36 biba kiba ku kindi ariko Sandro Tonara arababwira ati nibikunda nidutsindiga iwacu ashamwe itsindo ku munota wa 74 biba rero bihera ari bitsindo bibiri kuri kimwe aho rero Newcastle niho rero yacironka amahirwe ivuga ati twebwe turegereje mu kibanza ca gatanu n'amanota 50 bararindiriye ibiza kuva kwa Chelsea ko Newcastle mwababwiye yuko ifise ikirarane izokina urumva ko ifise amahirwe itangana rero intsinzi kuri Brentford. Rundi rukino twaruvuze ni Southampton ibwira Crystal Palace ati twarabonye utsinda Fulham iwabo muri FA Cup atariko twebwe nibikunda kuko ni Crystal Palace yaje kugombora igitsindo mu minota ya nyuma kuko na Southampton yashoboye kuronka igitsindo hakiri kare cyane aho rero ku munota wa 20 Onwachu ashama igitsindo ariko biranka kabisa kuba kinyi ba Crystal Palace hariya bitwa ba Mateta abitwa ba Ismail Assar ndetse na ba Eberesh Eze biranka kabisa ko bashiramo igitsindo ku munota wa 92 Mateus França arashiramo igitsindo binganya kimwe ku kindi. Crystal Palace kabisa aravuga ati turahagaritswe n'umugwi waberana ariko novuga Southampton rero bihera igitsindo kimwe ku busa. Urukino rundi ni Manchester City yo yatsinze yorohewe umugwi wa Leicester City uri hari yatukura hari ya atariho Haaland. Omar Marmoush atsinda igitsindo ciza ahawe n'uyu mukinyi yari umukinyi uyu Savinho amu ipasi nziza aratsinda hama nako ni Jack Grealish atsinze ku munota wa kabiri bigitangura kuri pasi yande ya Savinho hama Omar Marmoush naza kuronka igitsindo aragitsinda bihera ari bibiri ku busa. Urundi rukino rero gwari gwitije cyane gose n'urukino gwahuza umugwi wa Liverpool umugwi wa Everton aho rero ni derby y'Merseyside ubona yuko n'urukino ruba rugoye cyane gose murazi yuko n'urukino gwagoye Chelsea urukino rw'ibanze gwabereye hariya Goodison Park aho rero Liverpool nako vyanse yuko ishobora gutsinda umugwi wande wa Everton. Ku munsi wejo rero hariya Aston aravuga ati Arsenal yaratsinze turi ku munota 9 irukino turabi ngene twoshobora kurutsinda biragorana abakinyi Ibrahima Konate mu defense centrale na Virgil van Dijk beruka yuko inyuma vyabagoye cyane gose umukinyi Beto arabagora gose mbona yuko defense ya Liverpool biriko biragorana cyane sinzi ko ari uburuhe kuko murazi yuko uyu mukinyi Ibrahima Konate mu nkino bakinye mpuzamakungu rukino rwa mbere rwamumereye nabi rukino bakinye ndetse rwo gusubiriza rwa Croatia atarukinye Didier Deschamps yavuye yizera umukinyi Dayot Upamecano rero no ku munsi w'ejo jarabonetse yuko uyu mukinyi atari cyane gose ndetse be na Virgil van Dijk byabagura umukinyi Beto yabagoye cyane gose ndetse ari umupira yateye awutera kwipoto. Liverpool kabisa mu gice cya mbere ntivyari zifashe neza ariko mu gice cya kabiri baraza babeze neza hariya umukinyi Jota ku munota wa 57 ashiramo igitsindo biba gitsindo kiba kubusa. Liverpool arabandanya yisatira Everton ariko umukinyi hariya Tarkowski umukinyi kapiteni wabo arabambara kabisa biranga yuko bashaka gutera migori agakora imipira myinshi cyane gose ariko Liverpool bihera itahukanye igitsindo kimwe kubusa. Yves Liverpool ivuga ati turashobora guhema kuko amanota 12 ni menshi. Biraboneka yuko uno munsi Liverpool ivuga ati ku nkino dufise twimirije harimwo no turahiganwa Arsenal harimwo Chelsea ndetse harimwo n'izindi za Fulham bazokina. Liverpool amahigwe atawe kuba menshi kwegereza igikombe. Amahigwe ya Liverpool kwegereza igikombe atanguye kuyiyongera noneho so kuyiyongera bariko barashimangira ko bagikeneye kare Liverpool barakeneye igikombe yakiri kare gutsinda mukeba Everton. Buriya rero ntibabe bumva ngo Everton twayiteze Liverpool cyane ni equipe zitangana ntizingana kuko na classement imwe ariko igihe cyose bihuye
uyo ko zingana cyane zitangana ikibazo kiba gihari nuko Aston Everton yanka kwiyumvisha ko Liverpool itegezwa kubatsinda niho havira rero ubwo uko gukomera kwa match nikimenyamenya raba 1-0 ni gake cyane na Liverpool irabatsinda mugani gakibatsinda vyoroshe ariko ntibigera babarizwa hamwe ntuzokwigera ubona nikimenyamenya ngira ngo buri mufana wese wa Premier League ntashobora kumbwira umunsi yabonye Everton muri Big 4 ariko wo haruri inshuro Liverpool iba muri Big 4 hari inshuro itwara igikombe wo haroni inshuro yatwaye Champions League ubona urumva rero nubukeba bwo mu muji bumwe bwuko nyene Petit Frere mutemerana narakubwiye kiki wewe nushobora kunsinda Petit Frere mushobora kuba muvukana muhira kuzi nka Grand Frere mugazokwemera ko umusumba umusi woburi nkande nkabura matari maire de la ville mugenda mu munsi mukuru wiki umukuru w'igihugu yatumye ko ati mwebwe wewe ntiwicara wewe wicara hari wewe wakaja kwicara mu bantu bato ugahabwa ikibanza nyene cyane nk'icya maire de la ville niyo Liverpool nande na Everton ni equipe nyene ni bwa bundi nyene bwuko ntibabemera match yari ikomeye cyane ni imwe mu match yashobora gutsitaza Liverpool mugane Liverpool nyene yategezwa gukoresha inguvu nyinshi cyane kugira ngo batsinde Everton bifise byinshi rero bisigura kuri classement bakeneye muri no course y'igikombe bariko niyo mpamvu rero Liverpool batsinze igitsindo ku munota wa 57 hakiri kare igitsindo gitsinzwe na Diogo Jota bishimangira nyene umukinyi wa Liverpool ashobora kuyitsindira Everton ni akanga Everton ya 15 mugaye kabizi ikatubizi cuyi dusiguru kuntu itegezwa gutsinda Liverpool yambe umva hatsinze wategezwa gutsinda ni nka Liverpool yitsindwa na Everton cyane kwamishwa ni kintu bari kwicuza cyane mugabo gisobanutse canke gisigurize kubera ko iyi ni equipe nayo izana ubukeba bwinshi cyane imbere yande ya Liverpool kimwe kubusa Liverpool bakoze ico bategezwa gukora bironkera nayo manota 3 ariko arabatuma inzira ibaganisha ko gikombe yoroha ndetse iba nziza kurusha ni Everton imaze gutangaza imigwi itari miki urazi yuko uretse kunganya na Liverpool yanganyije na Arsenal bazokina muri no weekend byumvikana yuko no mugutoroshe iyo na cyane uri muhira urakunze kugora imigwi itari mike rero nuko rero ni Liverpool itahukana intsinzi igitsindo kimwe kubusa itorohewe abakinyi bitanze uko bishoboka kose rero basubira bavuga ati turagumye mu kibanza ca mbere na ya manota 12 kuri Arsenal rero biguma biruko nuko rero murumva yuko classement yagira hinduka kuri bamwe batigenje neza nota makuri Bournemouth nota makuri nde kuri Brighton ndetse nabandi bagiye baratakaza ariko batakaza ibibanza nka za Crystal Palace zitashoboye kwegera imbere kubera batashoboye kwigenza neza imbere ya Southampton ya nyuma ariko Manchester City yari mu kibanza ca 5 yakavuga ati tuvuma turara mu kibanza ca 4 uno munsi rero ni kuno munsi naho rero ikibanza ca 4 kiracahiganirwa aho rero kuno munsi hariho urukino rumwe rudende ruza kuba aho rero umugwi wa Chelsea isaha zitatu zuzuye neza iraza kuba yakira umugwi wa Tottenham ni Chelsea ubona yuko nivyo imeze neza muri kino gihe ubona yuko itsinze no rukino nayo nirara mu kibanza ca 4 ikisubiriramwo ariko Tottenham Eve ni ya equipe twabonye champion gitangura neza ariko igendera subira inyuma izima nk'ibuji Ange Postecoglou biboneka yuko bimeze nabi ndetse na Daniel Levy vyanse yuko ashobora kumuhagarika kuduvuga ko twumva yuko abatsinzwe inkino nyinshi kenshi twumva basezererwa ariko Ange Postecoglou wewe biboneka yuko agifitiwe icizere muri Tottenham ariko bitameze neza na gato uratse muri ukwezi kwa gatatu mu nkino amaze gukina zingahe zine amaze gutsinda rumwe muri Europa League yatsinze Azakmar bitatwuri kimwe ariko ahandi ntaratsinda muri Premier League hoho nivyo ratsinze Ipswich Town aratsinda Manchester United ariko Aston Villa yamutsinze urukino wewe kubgawe urubona gute kuri Chelsea igwanira ikibanza ca 4 Tottenham yoyo atacikiragwanira
ubwa mbere ko kuri Tottenham wari kuravuga ni ekipe igize saison mbi cyane ariko bitangaje ndabishya mu bitangaza vya Premier League kubera ko kiki iyi ekipe ya Chelsea bambe ya Tottenham mu mwaka uheze yagize saison nziza cyane wanashima rero hari ukuntu ibintu bikurikirana saison mbi ya Tottenham yuno mwaka yatanguranye ibimenyetso mu mwaka uheze mu mamaci ya nyuma kubera ko uyu mugabo Ange Postecoglou yigeze no kuba wa mbere mu mwaka uheze ni gitangaza rero kubona umumenyereza yaje akaba mwiza muri sezo ya mbere akatwara nibibanza vyiza muri sezo ya mbere ariko bigiye kugera hagati atangwa gutakaza inguvu atakaza niyo Big Four burya yitakaje ateve uno mwaka rero aho yoje ngo vyure equipe igire continuité acahura n'ikibazo cyo gira imvune nyinshi cyane hajya Aston Villa ubambe i Tottenham urashwa kuraba ama equipe yose yagize imvune nta nimwe ibarusha hajya ni naco carokoye uyu Ange Postecoglou yaratsinzwe ukabona yuko afise ikintu yabuze kamere rero yirushanwa kiki iyo umaze kugira akantu katameze neza kashobora kukubuza resistance kukubuza resistance nziza bakuboneraho baraguhonda nibara rikaba niyo kwisanga rero ngaha yagize inguvu ibaza aho yigeze kugira imvune z'umukinyi wa mbere mu igori n'uwa kabiri wiwe avikari uraze ko bavu urumva acaraza n'undi ariko defense bari abaporo bose bamye bavunika ba Pedro Poro gushika mu bice byose vya ino equipe rero yantuze jembo na rero saison mbi yabo ahanini ifatiye mu kugirane mu kuba baragize imvune nyinshi rero uno munsi bakina na Chelsea kiki na Aston Villa ini derby kwambi ni derby yo mu Bwongereza ini derby yo mu Bwongereza i Londres izi ni equipe muri 2016 Tottenham yari ya kabiri inyuma ya Leicester City ekipe yayitesheje igikombe ku gitsindo cyande ca Eden Hazard yari iyi Chelsea ico ge Chelsea yaba iri mu zambere muga iragira erere igira saison mbi cyane banavuye no muri Big Four muri iyo saison ariko bavuga bati nubwo dufise saison mbi twe gutsindwa na Tottenham ntibibaho hasigaye nka journée zitatu bahura na Chelsea ebana ndibuka match abitwa Leicester City bo bari bayirabiye hamwe bose bagiye gukoranira kwa Jamie Carragher kwa Jeremy Vardy bose bari hariya Chelsea kubita Tottenham ya kabiri Tottenham back to back ico gihe yaza muri zine zambe nawe gutsindwa na Tottenham baca batakaza bame gutsindwa na Chelsea baca batakaza n'umwanya wa mbere bambe wa kabiri Arsenal iciraza irawugarukamwe baca barangiza ara gatatu ni match ikomeye rero le Londoniens bose n'aba Londoniens bamwe bava mu gasagara agace kitwa Fulham nibo Chelsea Chelsea vaya ya Fulham rero iyo Fulham Tottenham ujya ntiyegeye na Arsenal cyane bobo ni North London bava mu majaruguru ya London mugaba ni mu gice cepfo mugabo mu quartier kitwa Fulham burya Chelsea ba muri Fulham Fulham ni nka kujya bakubwira ngo habaho Kamenge hakaba na Mirango nuko rero bimeze Chelsea ibereye mu kace kitwa Fulham neza ni yahagaze kuza gukina na Tottenham rero iyi n'imigu yabaye myiza yahuriye muri Big Four rimwe na rimwe n'akamatch keza tu nubwo ku mazina n'akamatch keza kuko yose n'imigu ifise abakenyi beza ni match no munsi nkuko hari match yonyene nikibuza ko abantu bose barara bayiravye kandi iyi ni match ryoshe ariko kandi na match ishobora gutanga ikizere kuri Chelsea kuri Big Four kuko ngaha Chelsea yotsindwa byoca bibaye nabi twavuze ingene nico kinayikomeza cyane iyi match kuri Chelsea c'est un match aganye kuko Chelsea itayitsinze iyi match kuko tunababwiye yuko Chelsea kayitsinda igira amanota 52 ishija muri Big Four kuko Man City ifite amanota 51 rero vyumvikana idatsinze iyi match Chelsea izosanga muri match zikurikira iza Aston Villa bari ku rwego rumwe hacaza mworene nashaka indi cicuci kimwe twamye twita kugira ico muharanira Chelsea urumvira afise ikikinira mugasto ino Tottenham na isa no kumengo barindiriye ko seze zotanga je favori ndabona ari Chelsea ndari favori rero vyumvikana yuko ni Chelsea rero uwitwa
Enzo Maresca abamenyereza bamwe basari no kumengo ni generation imwe ifise inguvu zimwe zo gukora Jesse ntinya no kuvuga yuko basa nabasangiye style isa niyikina kuko bose bararekura equipe zabo zigakina yaba Enzo Maresca yaba Ange Postecoglou ni match nziza cyane y'ukuraba kubwa uri kuraraba kuri Tottenham kuri Ange Postecoglou nivyo yashitse yerekana byiza ino sezo imugoye cyane gose kuko haravuzwe n'amajambo ati ashobora kwirukanwa kubwawe wamuheza agaheza sezo canke arakwiye ntibigishoboka bamwirukana nta nico byo bamarira none bomure agaheza sezo baza barihanganye mu bisanzwe jewe hariyo igihe je nabona yuko Ange arico gihe nari niteze ko yo kwirukana muga kuba baramwihanganiye uno munsi kuza kumwiruka sinzi kabisa sinibaza biba vyiza uretse uyakamarira saison kuko ushobora kuzana n'ubundi ntiyagire cyo kumanuka ntibigikunda jewe nyimba aramutse yirukanwe no saison yoba ari après iyi saison bayinza mwihanganira muga kuvuga ngo muri journée 8 ngo birashoboka je ntavyo mbona aho biza bazungine bihangana nuko rero rusangi vyagenze nizo match zihari no munsi ni match imwe rudende hari muri Premier League kuri journée ya 30 ariko rero tubibutse classement ingene imeze Liverpool ya mbere amanota 23 Arsenal ya kabiri amanota 61 isumba amanota 12 nyene Nottingham Forest ya gatatu amanota 57 ya kane ni Manchester City amanota 51 ya gatanu ni Newcastle amanota 50 ya gatandatu ni Chelsea amanota 49 iyindwi ni Aston Villa amanota 48 y'umunani ni Brighton amanota 47 y'icenda Fulham amanota 45 y'icumi Bournemouth amanota 48 y'icumi ni Brentford amanota 41 ya 12 ni Crystal Palace amanota 40 ya 13 Manchester United amanota 37 ya 14 Tottenham amanota 38 ya 15 Everton amanota 38 nyene West Ham amanota 38 nyene 17 ni Wolverhampton amanota 29 ya 18 hatukura ni Ipswich ifite amanota 20 ya 19 Leicester City amanota 17 Southampton ni ya 20 ifite amanota agera kuri 10 amaze gutsinda rero hariya ibitsindo byinshi aracariho ni Mohamed Salah afite ibitsindo 27 akurikirwa na Erling Braut Haaland ari mu mvune mu kiro gihe afite ibitsindo 21 Alexander Isaac wa Newcastle afite ibitsindo 20 nuko bimeze hariya muri Premier League nuko rero niko bimeze murumva no muri weekend inkino zizobandanya ibintu bimeze neza muri Premier League inkino ni nyinshi cyane gose